tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute? Muratwumva tankomaze kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazu. Republika ya Demokarasi ya Kongo yabaye igihugu cindwi kigize ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunya. Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Muri make aha President wa Kongo Felix Tshisekedi ashimira bagenzi be bo muri EAC ingene bakiriye Kongo muri uwo muryango. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko ahandi hato. Muri Kongo kandi muyagezeho muri make igisirikare c'u Rwanda kirahakana ko gifasha abarwanyi ba M23 mu bitero babandanya gukora mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, navyo twabibateguriye muri Ukraine. Intumwa zihagarariye ico gihugu n'Uburusiya zahuriye mu biganiro mu gihugu ca Turkey. Aya makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase tuyarambura mwe hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icegera c'umushikiranganje ajeje ububanyi bwa imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Wendy Sherman ejo kuwa mbere yagiranye ibiganiro n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Vincent Biruta bahuriye muri Departement ya Leta hano Washington DC. Edi Rwema, uwo mubonano wagenze gute? Itangazo ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price rivuga ko abo bayobozi baganiriye ku mubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, umubano ushingiye ku bufatanye mu by'ubuzima, uburezi, ubukungu, ibidukikije, umutekano mu karere n'ibindi. Iryo tangazo rivuga ko Minisitiri Sherman yashimiye u Rwanda kuba rwarashyigikiye umwanzuro wa Loni wamaganye ibitero Uburusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine. Muri ibyo biganiro Minisitiri Sherman yagaragarije mugenzi we w'u Rwanda ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashimishijwe n'ifungwa rya Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika. Rusesabagina afungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa munani umwaka wa 2020 nyuma y'uko akuwe i Dubai akagezwa mu Rwanda mu buryo butarasobanuka. Mu ntangiriro y'icyumweru gitaha nibwo urukiko rw'ubujurire mu Rwanda ruzasoma urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be. Rusesabagina yaraherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwajuririye iki cyemezo busaba urukiko rw'ubujurire ko rwazahanisha Rusesabagina igifungo cya burundu. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ku rubuga rwa Twitter rivuga ko abo bategetsi baganiriye ku ngingo zifitiye inyungu ibihugu byombi. Rivuga ko Minisitiri Biruta yanabonanye kandi na Molifi ushinzwe umugabane wa Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Edi Rwema, urakenuye na nabicaye ku masonga mu kanya nk'itangura. Intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine imaze ukwezi n'imisi 5 itanguye. Impande zose ziri mu biganiro muri Turkey. Ni mu gihe impunzi zituruka muri ico gihugu zibandanya guhunga zinja ku mupaka w'igihugu ca Pologne, aho abagira neza bariko barazakira bazifashisha ibintu bimwe bimwe vya nkenerwa. Oriane Itangishaka arabandanya ino nkuru. Mu bagira neza bariko baragarukira kuri izo mpunzi baziha imfungurwa n'amazi yo kunywa harimwo abanyepolone n'abandi baza gufasha bavuye mu bindi bihugu bitandukanye vyo ku isi. Sasha, umwe mu bagira neza baje bava mu gihugu c'Ubudagi, avuga ko yaje gufasha muri Pologne inyuma yaho yarasanzwe afasha mu gihugu ciwe. Ati narateguye ukuntu twofasha tubicishije kuri Facebook mu gisagara mbamwo. Hari abagira neza benshi nka Sasha bari mu nyubakwa za gari ya moshi barindiriye impunzi zishika kugira bazifashe, cyane cyane abagore n'abana bahashikira mu kurindira ko bimurirwa mu bindi bice by'igihugu. Uwundi mugira neza nawe nyene yitwa Sasha, we n'umuryango wiwe baje bava mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas muri Amerika. Avuga ati umuryango wanje usanzwe uvuga Ikirusiya.
rero twiyumviriye ko kubera dufise ubwo buryo twokoresha mu gufasha gusobanurira impunzi zivuga urwo rurimi. Oriane Itangishaka, urakoze. Amakuru yose agezeho hirya no hino kw'isi mumeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habandanya kuvugwa ingwano hagati y'inteko za leta n'abarwanyi bo mu murwi M23 mu bice vy'intara ya Rutshuru na Goma. Abategetsi ba Kongo bagiriza igihugu c'u Rwanda kuba arico kiriko gifasha abarwanyi ba M23 mu kurwanya ingabo za Kongo, ariko u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma. Leta ya Kongo rero muravyumvise ko yagiriza igisirikare c'u Rwanda ko gifasha abarwanyi ba M23. Reka mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe aducire ku mayange bimwe muri mw'itangazo ryasohowe n'igisirikare ca Kongo. Igisirikare cya Kongo kiratangaza ko hari ibimenyetso bifatika ko igisirikare cy'u Rwanda kiri muri iyo ntambara ingabo za leta zihanganyemo na M23. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo FARDC kuri uyu wa mbere. Ijwi rya Amerika yaboneye kopi, bigaragara ko byashyizweho umukono na General Ekenge Bomusa Sylvain, umuyobozi wungirije wa FARDC akaba n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru, ubu iyobowe mu buryo bwa gisirikare. Igisirikare cya Kongo kivugamo ko mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 27 rishira uyu wa mbere tariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu, inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF zagabye ibitero ku birindiro bya FARDC biri mu duce twa Canzu na Runyonyi ho muri teritwari ya Rutshuru. Mu byo ingabo za Kongo zishingiraho zishinja RDF kwifatanya na M23 muri ibyo bitero, nk'uko General Ekenge abigarukaho muri iri tangazo, harimo abasirikare babiri bafatiwe ku rugamba ngo bemera ko ari abanyarwanda, bakagaragaza nimero z'ibanga mu gisirikare cy'u Rwanda n'imitwe babarizwamo. Abo nk'uko igisirikare cya Kongo kibivuga, n'umwe ufite ipiti rya ajida ndetse na mugenzi w'umusirikare muto, bombi bemera ko ari ab'u Rwanda, babarizwa muri batayo ya 65 muri brigade ya 402 zibarizwa ikibungo mu Rwanda. Gishingiye kuri aya makuru, igisirikare cya Kongo kikavuga ko kibaza aho bigana guhuriza hamwe ingufu mu bikorwa bya gisirikare n'umufatanyabikorwa M23 utubahiriza ibimureba ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntanubahirize ibyo yiyemereye mu nama n'ibiganiro byo ku nzego zose byagiye bihuza abategetsi b'impande zombi. Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza ku birebana n'ibi birego byo kwifatanya na M23 gishinjwa n'icya leta ya Kongo. Amakuru y'ibitero bya M23 muri Canzu na Runyonyi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uwa mbere. Imiryango ya societe civile yaho yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu baturage batuye utwo turere batangiye guta izabo, ndetse hari ababarirwa mu magana bambutse umupaka wa Bunagana bahungira mu gihugu gituranyi cya Uganda. Ibitero bya M23 muri Canzu na Runyonyi bije mu gihe uyu mutwe waherukaga gusohora itangazo aho washinjaga ingabo za leta ya Kongo gushotora abarwanyi bawo, aho bategerereje iyubahirizwa ry'amasezerano uwo mutwe wagiranye na leta arebana no gusubizwa mu buzima busanzwe. Si ubwa mbere u Rwanda ruvugwaho gushyigikira inyeshyamba za M23. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 k'umwaka ushize 2021, ubwo izi nyeshyamba nabwo zuburaga ibitero muri teritwari ya Rutshuru, u Rwanda rwashyizwe mu majwi kuba abarwanyi bateye baba ariho bahunze berekeza nyuma yo gutsindwa n'igisirikare cya Kongo, ndetse ko ari naho bari bateye baturuka. Icyakora icyo gihe igisirikare cy'u Rwanda ibyo cyarabihakanye, kivuga ko nta murwanyi wa M23 wigeze uba mu Rwanda, ko ibitangazwa ari cengezamatwara propaganda rigamije kudobya umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tim Harris Ishimwe urakoze, ariko dukosore gato ino nkuru mwumvise ko yateguwe ejo kuwa mbere, nico gituma mwumvise avuga ko igisirikare c'u Rwanda, leta y'u Rwanda taco iravuga ku vyo yagirizwa uno musi, ariko yabihakanye yivuye inyuma, ihakana ivyo birego vy'igisirikare ca Kongo mu kuvuga ko atashingiro bifise. Mw'itangazo ryashizwe ku mukono na buramatari w'intara y'Uburengero François Habitegeko, avuga ko igisirikare c'u Rwanda RDF atabasirikare gifise bahuje amazina n'abavuze mw'itangazo
ry'igisirikare ca Kongo akavuga ko abantu berekanywe bamaze ukwezi bafashwe ko batafashwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu. Yongera ko hotegerejwe kuba harakoresheje uburyo buhuriweho n'ibihugu vyompi bwo kugenzura impamvu zose zijanye n'umutekano wavyo. Uramatari Habitegeko muri iryo tangazo yahejeje avuga ko leta y'u Rwanda yabandanije gushigikira umugambi wo gutahukana abanyekonge bahoze mu murwi wa M23 bahahungiye bakamburwa ibigwanisho kandi bagashigwa ahantu hamwe. Akavuga ko leta y'u Rwanda atariyo ikwiye kubazwa ivyo leta ya Kongo yananiwe gukora vyo kurangiza uwo mugambi wo mu buryo bunogeye bose. Nuko rero turacabandanya nibi vy'intambara ya M23 muri Kongo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugezi wacu Ignatius Bahizi ari Uganda. Ignatius, no musi wabayundi musi w'intambara zikaze muri Kongo mu bice vya Bunagana hafi y'umupaka wa Uganda muri territoire ya Rutshuru. Impunzi gute ziracahunga? Nibyo koko Liane, impunzi ziracyahunga nyinshi cyane, ariko mu masaha yo kumanywa ubwo tukagira ibisasu byinshi cyane kuko ikirere kibunagana cyose cyumvikanaga mu rufaya rw'amasasu. Abantu benshi bari bahungiye Bunagana bahakuwe binjira batwara mu nkambi y'impunzi yakirwa n'impunzi ya Gisoro, ndetse hari n'abanyayuganda bamwe bahunze batinya ko ayo masasu ashobora kugera mu bice byabo. Ubu ngubu aho tuvugira umujyi wa Bunagana urimo abantu bakeya cyane, akazi kirirwa gafunze, amaduka afunze, imirwano igikomeza, ndetse haza n'abasirikare benshi cyane ba Uganda baza ku mupaka bavuga ko baje kurinda umupaka wa Uganda kugira ngo bate kugira abanzi bambuka. Hanyuma none Bunagana gute ico gisagara kiri kwije kugira ngo cakire abariko barahahungira? Nibyo koko aho ngaho mu mujyi wa Bunagana niho abantu bashikira bahunga bava aho muri Kongo. Na n'ubu intambara zamaze guhosha abantu batangira kwisuka barahunga, ariko n'amashirahamwe atabara imbabare nka HCR n'umuryango w'umusaraba utukura nabo bahageze, barimo bazanye imodoka manini arimo kwimura abantu bakura aho ngaho ibatwara ahantu hitwa Nyakabande hakirwa impunzi. Ubu ngubu ni abantu bakeya cyane bari mu gisagara cya Bunagana, ariko harimo n'abasirikare benshi ba Uganda bakigenzura. Hari amakuru yazindutse aravugwa ko hari ingabo za Uganda UPDF zinjiye ku butaka bwa Kongo. Ayo makuru hari ico ubutegetsi bwa Uganda canke bwa Kongo burabitangazako? Nibyo koko amakuru menshi twakuye mu bantu bari ku mupaka yerekanye ko igisirikare cya Uganda cyatangiye kwinjira muri Kongo ubwo imirwano yari kaje, hari urufaya rw'amasasu abantu bahunga. Ariko twavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kuraije mukanya aza kubihakanya, avuga ko abasirikare ba Uganda batambutse ahubwo ko bagarukiye ku mupaka gusa bagakora umurongo ku mupaka kugira ngo barinde abandi bateye kwinjira muri Uganda. Nyamara ariko turimo kugenda tubona amakuru anyuranye nayo agaragaza ko abasirikare ba Uganda bashobora kuba bambutse, ndetse ko hari n'umusirikare wa Kongo warasiwe aho ngaho, akaba abasirikare ba Uganda bamuzanye kumuvuriza ku ruhande rwa Uganda. Ignatius, abahunga bagizwe n'abandi n'abana abagore bavanze bangana gute muri rusange baraba mu maso aho wabonye basagutse? Ni uruvange rw'abantu bahunga, abagore cyane cyane n'abana babona birukanka mu mihanda bikoreye ibikoresho byo mu rugo nka matora, amasafuriya n'ibindi, abandi bashoreye amatungo, ihene, ingurube bazirukankana, buri umwe yiruka gufata umuhanda wari wose, banyanyagiye hirya ya Bunagana no muri Gisono mu mihanda no ku mbaraza z'amazu hose niho banyanyagiye. Ubwo rero niko bigihagaraye, na n'ubu nta n'umwe wari wagira ko yasubira inyuma kuko urufaya rw'amasasu ukacyumvikana. Nuko rero Ignatius Bahizi urakoze cyane, tukure ko duteguriye nkuru hamuze kutwumvisha amajwi mu kanya kari imbere makuru yacu hanyuma. Bakoze. Eko Ali Asanka nawe turi kumwe ku murongo wa telefone atubwira ibigezeho muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ali Asanka, mwiriwe gute muri Kongo? Ali Asanka. Urande barara igira hirya ariko mada. Herego akwiriye ahantu hose. Winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe. Gusekase
ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza. Dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu. Ariko abirasi bimuhumuruka mani. Shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Papa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda muradutunga. Turasavye imbabazi, mwari mwumvise ko tugiye kuvugana n'umumenyesha makuru wacu Ali Asanka muri Kongo kugira ngo atubwire uko biriwe, uko ingwano zifashe ubu, ariko ivyuma ntivyadukundiye. Co bikoze makuru yacu ari imbere araza kutubwira icuka uko kizoba kimeze, uko bizoba vyiriwe. Tukivuga ku vya Kongo kandi no musi ico gihugu cakiriwe icese mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya EAC igira 19 yakoranye kuri no wa kabiri. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yitavye nama ubwa mbere yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiriyemwo gifasha kurwanya imigwi itwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Kongo. Ibindi kuri no nkuru na mugezi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango. To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community. Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu vya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ugizwe n'ibihugu indwi birimwo abanyagihugu barenga miliyoni 260. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Kongo kizanye muri uwo muryango. Iruhande ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni wa Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa, nayo perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe na bagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye vyinshi muri EAC. Permettez-moi de vous remercier. Ati munkundire ndabashimire cyane kuko ngene mwakiranye igishika censhi igihugu canje ca Kongo kuri uyu munsi twinjiye icese. Twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumanatumana amakuru mu buseruko, mu bumanuko n'uburaruko bwa Kongo, kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, uruja n'uruza ku mipaka dusangiye, kuduza ubutunzi, igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'i Mombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania. Et de Dar es Salaam en Tanzanie. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi rya Amerika, nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, u Rwanda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya. hazoba guhanahana ibidandazwa, abantu bazotembera atankomanzi, ata viza barinze gusaba. Twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'Abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana. Ubu hoho bizorushiriza. Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu. Ukugwaniriza umwansi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe, no gufashanya kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Kongo n'iterabwoba. Tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu vyacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo vyerekeye inyungu rusangi.
aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maître Dieudonné Bashirayikize akurikirana hagufi umuryango wa EAC ndetse yigeze kuba icegera c'utwara urunani rw'amashirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society ahafitiye amakenga menshi. Ntaravye muri Kongo imyaka iheze hari imigwi igwana itagire ingene ingana hatagiyemwo inguvu uwo muryango ngo urabe ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini c'akarusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ivyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango wishinze kubahiriza agateka kazina muntu kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike, ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu ibi na biriya habaye impari naho zoba zitagiye habona gose ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati. Ibi umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero. We now need to work on the issue of peace. Igikwiriye rero kandi cihutirwa no kuja hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Kongo, akarere karimwo imigwi myinshi igwana. Nukuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura. Igihugu ca Kongo gisanze umuryango wa EAC urimwo ukutumvikana mu vya politike n'imigenderanire, aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza, ndetse imipaka ivyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'Ubuganda wari umaze imyaka 3 ucumbagira. Igihugu ca Kongo kigiye kuduzwamwo ibendera ry'umuryango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo muryango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo n'u Burundi, u Rwanda n'Ubuganda, bisigura ko mu buseruko bwa Kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika. Pierre Claver Nkuru urakenuye. Ali Asanka mugenzi wacu muri Republika Demokarasi ya Kongo turashoboye kumutora ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire uko vyifashe. Ali Asanka, mumeze gute ngaho muri Kongo? Icukaciriwe gute? Intambara gute? Hano muri Kongo ku nkuru dufite mu karere ka Rucuro imirwano irasa nkaho yashize gatoya, ariko abantu baracyahunga bato bagana ikiwanja kubera ubwoba bafite wenda ari bube ibindi terero y'abaganyi ba M23. Uretse Rucuru uretse Rucuru hano mu mujyi wa Goma abantu bose bari kubaho mu bwoba bagira ngo wenda izo nyeshamba za M23 bishobora kuva aho ziri Rucuru bakaza guterana hano mu mujyi wa Goma. Mbese abaturage bose bari kubaho mu bwoba. Hariho amakuru yari yavuzwe y'indege ya MONUSCO yarashwe, hari bishasha biratangazwa iyo ndege bashoboye kumenya iyo yaguye nabo babayiguyemwo nimba barimo. Ubu mukanya nibwo tuvuye ku biro bya guverineri w'intara, umuyobozi w'intara, umuyobozi wa gisirikare, umuvugizi we General Sylvain Ekenge amaze gusoma itangazo mukanya avuga ko MONUSCO na FRDC bahana ibyo bikorwa bikozwe n'inyeshamba za M23, aho barashe indege ya MONUSCO yari iri guca aho abo barwanyi ba M23 bari, ikaba yari irimo abantu 8 bose bakorera umuryango w'abibumbye. Kugeza n'ubu ntabwo bari bamenya yuko abo bantu bose bapfuye cyangwa baracyarimo bazima. Ubushakashatsi buracyakomeza. Nuko Ali Asanka urakoze, tukureke na wewe ugende gutegura amakuru yacu igihe c'isaha 1:30 kugira ngo uzoe kutubwira ibiza kuba bigezweho ngaho. Turasubira saa 1:30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Murakoze cyane. Tumira amategato hamace tubandanya.
amenyereye ibiganiro vyacu murazi ko aka kazi kikaba kabamenyesha ko hari inkuru zitandukanye za sport n'imikino tubafitiye. Imikino ya nyuma y'inshuro ya mbere mu guhatanira itiki yo kuja mu mikino y'igikombe c'isi izobera muri Qatar mu kwezi kwa 11 uno mwaka, yabaye kwa gatanu zindwi heze ku mugabane wa Afrika. Misiri yatsinze Senegal 1-0, Ghana na Nigeria binganya mu mukino 1-0, Algeria itsinda Cameroon 1-0, Tunisia itsinda Mali 1-0, mu gihe Republika Demokarasi ya Kongo yanganije na Maroc 1-0. Imikino ku nshuro ya kabiri iraba rero uno musi kwa kabiri, aho ibihugu bitanu bizoserukira Afrika mu gikombe c'isi c'umwaka muri Qatar biza kumenyekana. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Steve Gateretse, umenyesha makuru w'imikino akora kuri radio Iteka FM Bujumbura mu Burundi, abanza kukugaruka kukungene abona ivyavuye mu mikino yo kwa gatanu w'indwi heze. Ndumva ngo ni inkino zikomeye, ni inkino z'amajonjora na amakipe agera ku 10, ariko nkuko bisanzwe ikombe c'isi ku mugabane wa Afrika tumaruserukirwa n'ibihugu bigera kuri 5. Rero ndumva ngo nkuko match zabaye hanini amakipe yo mu bihugu vy'Abarabu, ndavuga Dar es Salaam, Maghreb, ni match bazikinye hafi nka bose basohotse, kandi abantu muri rusange bafite umusaruro mwiza kubera ko abatatsinze baragabaye, ariko nta kipe y'Abarabu yatsinzwe. Bivuga yuko muri match rero bazokinira muhira bafite imikino kwita ngo amahigwe menshi. Kimwe gusa harimo byinshi byo kwitega, hashobora kubonekamo de surprise nko kuri match ya Senegal bakira ekipe ya Egypt muhira. Senegal ni ekipe ikomeye iheruka gutwara ikombe cya Afrika ku nshuro yabo ya mbere mu mateka yabo, bafite abakinnyi bakomeye nk'aba Sadio Mane, bafite abasore nk'aba umumenyereza mwiza wabo Aliou Cissé nawe n'umumenyereza mwiza, bafite abasore nk'aba Kalidou Koulibaly. Ni ekipe n'ubwo ngo damamaye notre ishobora kuzokora ibitangaza kubera ko igitsindo kimwe ko ari ya rukino ni igitsindo ngo kiri remontable. Ku rundi ruhande nka match yahuje ekipe ya Maroc bakinye na Congo, bakinira kuri Stade Martyr muri Congo, n'ubwo ngo ni match yirangira Congo itakanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa, byari kwiha amahigwe, ariko kudugira ba gukina urukino rwo gusubiriza mu bihugu by'Abarabu nibaza ko ari urukino ushobora kuzogora cyane abakongomani, cyane cyane ko nabikombe cy'isi baragikumbuye. Ariko ni ekipe rero n'ubwo ngo ifite abakinnyi benshi bakina ku mugabane wa Buraya mu mashampiyona atandukanye, ariko ekipe z'Abarabu kuri zino nkino za nyuma ziba ari match ziba zigoye. Rundi rukino rwako rwari rukomeye, urukino rwahuje ekipe ya Cameroon yari yahimbye umumenyereza, birukana Tony Conceição ba amasezerano Rigobert Song, umuregent wa ekipe ya Cameroon. Hano vuga ngo Algeria yarabasiriprenye irabatsinda igitsindo kimwe ku busa, ibatsindira muhira. Ni match yari ifite presida sanzwe. Algeria yagumye yidoga ivuga iti twebwe twagiye kunyira kuri stade mbi imeze nayo ifite gazo, ndavuga ko itari professionnel, ariko bagira n'amahirwe barayitsinda. N'induru nyinshi kuri Cameroon, harimo induru nyinshi ku bakozi kubakoze ekipe ya Cameroon, bavuga bati kumbure mwirukanye umumenyereza bizi bafite akazi kadasanzwe muri match ratu. Uravye muri iyo migwi iri kirahura, harimo ibihugu abantu bakwiteze ko byogiye mu gikombe, ariko hagwana babiri hakavamwe umwe agatsinda. Hari ibihugu abantu bari biteze ko bikomeye bishobora kutazoronka ayo mahigwe, ariko muravuga uraravye nka hagati ya Nigeria na Ghana, hagati ya Senegal na Misiri, hagati ya Cameroon na Algeria, kana Tunisia na Mali. Uwe mubibona gute muri make? Ugerageje wanashaka no kuraba ni zitanu kuzinde ekipe z'Abarabu ni nka zitanu, izaburebure ni nka zitanu, ariko nubwo kano kanya ekipe z'Abarabu ziri imbere yacu paraporo na twebwe. Wanashaka ugiye kuraba kuri ya rutonde rwa FIFA rusoka buri kwezi, FIFA ranking, uza gusanga ama ekipe nka za Maroc, Egypte, Algeria ziri mieux place paraporo n'izo ekipe za Congo. Nubwo ngo rero nk'ibisanzwe hari uburyo bari Abarabu muri zino match z'amajonjora, ni match bakinisha amayeri menshi, ni match baba bari oblige kwitwara neza, kubera ko nk'ubu barakubwira bati nk'ubu nka ekipe ya Maroc itsindiwe muhira na ekipe yitwa Congo ikabakuriramo muhira ari Iraba, nibaza ko ari ibintu byogora cyane umumenyereza ekipe ya Maroc. Muri make cyane mu kurangiza ibihugu bizoronka amahigwe bizomenyekana mu nkino kwa kabiri yo guserukira Afrika. Muri baza ko bazoserukira neza Afrika mu gikombe c'umwaka cyo muri Qatar. Muri make cyane novuga ngo mu ma ekipe atanazosoka, ndabona mu ekipe zigera kuri 3 canke 4 z'Abarabu na ekipe nk'imwe canke 2 z'Abirabura. Niyo sondage nagaragaza gukora, kubera ko izi ekipe z'Abarabu muri zino match ziri decisive cyane, na ekipe usanga ziri seriye kandi ziba ziri oblige kwitwara neza, cyane ko izimwe muri ekipe bashoramo amafaranga, bafisemo n'abakinyi b'ubuhinga budasanzwe. Ndabashimiye kuri iki kiganiro, murakoze. Nawe ndabashimiye.
akano nga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira ababigizemwo uruhara bose kugira ngo bibashikire. Yakoze Dieudonné Cubahiro, turi kumwe muhinga bw'ivyuma na engineer bafatikanije Diane Nahazwe kuri micro. Turaza kongera saa 9:30 mu yandi makuru ngiye kubategurira.